Haguruka urundi urwaruka turashoboye urwaruka nikomera amashimira abantu bigutangaza nagomba gushimira cyane Imana ushobora byose yadushoboje gushobora gushikana igihanga tugenza urugendo rurerure turabizi yuko abigenga benshi nibufise uburenga umwanya wo kuza ku mastade n'ubu Nico gituma twahisemo kubasanga mu makartier aho musanze mubaye kugira ngo tubaganirize hariye niba babonye twatevye twaciye mu makartier no mu gutaha turasubira kugira ngo dusange abantu iyo bari maze dushobore kubaganiriza tubasanze aho bari rero kubona twashoboye gushika hano namwe mwese muriko muradukurikira mwifatanije natwe nashaka mumfashe dushimira Imana mushobora byose yadushoboje ko hano turi bazima tuyikomera amashi menshi cyane Nashaka gushimira kandi indongozi z'igihugu kuri nyiricuraye mukuru w'igihugu ushinzwe buramatari w'intara ya Bubanza twaraganiriye ejo atubwira turaduha ikaze kugira ngo tuze kubana namwe ngaha Mustanteri twaravuganye gatoyi uyu munsi nashoboye kumutora kubera ko ari utubazo ariko ndumva ariko nawe nyene twaravuganye turazana gusaba uruhusha baratwemera gukora bino bikorwa turashimiye n'abarongoye kano gacimbiri turimo canke quartier turimo nashaka indongo z'igihugu ziriko ziratworohereza kugira ngo dukore bino bikorwa nazo tuzikomera amashi menshi cyane cyane basema bakomera amashi nashaka kandi gushimira umugwi wa seni ushinzwe gutunganya amatora turiko turagira amatora meza aho tufise umwidegenge twese kuza gushikiriza ivyiyumviro vyacu atanu mwakandamijwe atanu mwateye ubwoba mumfashe dukomera amashi seni nayo yaduhaye kano kagiye gushobora kubaho nashaka mu nkundire kandi dushimira abamenyesha amakuru turi hano turi kumwe n'imenyesha amakuru guhera kuri televiziyo radio televiziyo nkuru y'igihugu amaradiyo n'amateleviziyo n'imenyesha amakuru bitandukanye bikorera muri kino gihugu n'abanyene reka sabe abamenyesha amakuru tubakomera amashi menshi baje kugira ngo bashobore gushikiriza inkuru y'ibyo tuje gukora mu rutonde rw'uyu munsi twari twumvise inkuru tuganiriye n'abantu bo ngaho igihanga baratubwira bati abanyagihanga barafise ibintu byinshi biharije bakora neza gusumba abandi mu gihugu ati rero byo bavyiza mushimikiye kuri ibyo bintu abantu bakunda mu gihe igihanga kugira ngo mu gihe muzamwaje mutera iteka mushigikire abantu basanzwe bakora ibintu bidasanzwe mu nyeguro rero turavuga tuti uyu munsi udasanzwe kuza tugahagarara hano mu tuganire namwe byari kuba byiza twifatanije n'abantu bafise ingabire n'ingabirano zitandukanye zigaragara mu buryo bwiharije ngaha muri iyi komine kugira ngo tubatere iteka tubashigikire tuvuge by'ukuri ko dushima igikorwa bakora rero twari twasabye abasanzwe bagira umwuga wo guhiganwa bakoresheje amakinga ko bashobora kuza kugira ngo tubane umunsi mwiza nk'ubu twabatumiye turavuga ko musanzwe muzi guhiganwa murahawe ikaze nimwaza kumbure tuzoraba ibyo mushoboye hanyuma tubashigikire hanyuma tubashimire ingene mutera iteka igihugu mu gukoresha ingabire zanyu rero hari tumwe tutatunezereye mu byabaye nuko numvise hari abantu bihaye uburenganzira ntazi iyo babukuye bwo kuza kubuza abantu bashaka kuza guhiganwa mu makinga ngaha uyu munsi navyumvise nevye ndacariko ndabikurikirana ngo menye neza uwo muntu agomba gutoba amatora ariko agenda neza abakinyi b'abanonotsi bakoresha amakinga baje kudutegera ngo batwakirane umunezero nabo bakorere mu ngabire zabo tubashigikire mu ngabire zabo si tuje kugira ngo tubabwire badutore oyaye mwese afise azotora bivanye n'ivyo yemera ariko umuntu w'ikibe gito yoba yagiye akabuza abantu kuza guhiganwa nukuri ndazi guhera ku ndongo z'igihugu tuzofasha kugira ngo tumenye umugambi yo bafise nashaka gusaba imbabazi
abaronotsi b'umukina birukana amakinga mwazindutse mu gitondo mukitegura kugira ngo dushobore kubana muri uyu mwanya twari twabivyiteguriye ejo nasona ivuga na buramatara arambwira ati namahoro cyane murahawe ikaze ariko numvise amakuru ataryoshe kandi ndabemereye ko ibintu bibiri kimwe nzobanza kugerageza uburyo bwose bushoboka kumenya iyo vyaje bibi cya kabiri nuko inyuma y'ibi bihe byo kwiyamamaza twamaze guheza ivy'amatora nkuko sanze ndabikora mu bijanye n'ivy'inkino ndemeye kuzogaruka kugerageza gushigikira mu buryo bufaditse abakinyi mu kwirukanka n'amakinga ntaje kubasaba amajwi ariko byo nugira ngo tubashigikire babe rurangiranwa mu makuru. Ubwivyo rero ngiye kurangiza umwanya w'ijambo turaza gufata umwanya wo kuganira namwe mu buryo bwiharije ariko sinoja kubabesha nababaye umutima wanje kuko nibo bwa mbere mbonye ibintu nk'ibi mu gihe twateguye hari abantu bakora ibintu byo kutubahiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu yavugiye Igitega itariki 9 aho twari turi Igitega twugurura imyamamazo ije navuze ijambo rya mbere userukira abazo kwitoza tunezerewe yuko tugiye kugira amatora meza kandi twakora urukundo atabantu bagerageza gutera ubwoba abandi atawurya ugwara ubundi rero nizere yuko ibi bitazobandana mu bundi minota mikeire tuganire ku ijambo nyamukuru ryanzanye ngaho kugira ngo tuganire. Ikibazo cya mbere mushobora kwibaza niki ikibazo kibaza ngo mbega Nahimana Dieudonné umukozi w'Imana we dusanze tuzi mu bikorwa byo gwaruka kubera iki wahisemo kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga. Ubwa mbere rero jewe ndi umuntu yadutse ejo canke hirya ejo maze imyaka irenga 28 nkorera kino gihugu nitanga kugira ngo tubone ingene gwaruka bwa kino gihugu goba iteka rya kino gihugu bagashigikira imigambi iterambere bagashigikira igikorwa cyose ciza gikorwa kugira ngo igihugu cacu gitere imbere gishike kure. Nayambona kazo dora twumva yini cubara mukuru w'igihugu avuga 2040 2060 kugira ngo dushobore kuyishikako bisaba yuko ugwaruka cyane cyane rufise inkomezi ruvuye mu mishi itandukanye rushira hamwe inguvu kugira ngo duterere twubake igihugu aho abantu bakundanye abantu bashigikiranye aho abantu bategura keza akazoza keza kabo n'aki gihugu cyose. Ubwivyo rero kubera ko yamariwe mwitwariko namanye mu buzima bwanje ibikorwa byose nagiye ndakora bababwiye yuko naronse ubushimwe budasanzwe hirya no hino ku isi mbere kuko nahawe nanyene cyubara mukuru w'igihugu mwaka 2018 yanambika igidari c'intwari ku munsi yo kwikukira bari bashimye igikorwa namwe nkora mu bijanye n'ivyo gufasha ugwaruka. Urazi ibikorwa twakoze mu ishami rya New Generation byo gukura abana bahoze mwibarabara maze bagahinduka iteka ry'igihugu bagaserukira Burundi makungu bakagenda bagakina umupira bakaba abakabiri kw'isi yose muri Brazil bakaba gatatu kw'isi yose mu Russia bakaba gatatu kw'isi yose muri Qatar bakakibara n'icwari mukuru w'igihugu barabiteka ry'igihugu baratuma ibendera ry'u Burundi riduga kandi bahora bamwibarabara basuzuguritse bahuye n'ingorane zitandukanye. Ibyo byose twabikoze kandi si cyo gihe gusa n'uyu munsi turacabikora kugira ngo vy'ukuri ugwaruka bw'u Burundi rukure rufise ishaka ryo gukunda igihugu. Biraje ko n'ugwaruka rurota gusa guhunga igihugu bakaza kuba mu mahanga kandi Burundi bufise ubutunzi bufise ibisabwa kugira ngo dushobore guteza imbere kino gihugu abantu bareho baroraniwe. Rero igikorwa twamenyishimikira ko kwabaye ukurera ugwaruka kugira ngo rwigishe gukunda igihugu rwishigishwe gukorera igihugu rwigishe gukoresha ingabire n'ingabire Imana yabahaye kugira ngo bategure kazoza keza kurunganwe rwaho. Ikindi nuko musanze mubizi ndi umuntu umukozi w'Imana sanzwe n'igishamo ry'Imana aho ngenda hirya no hino suko ndi munyedini ariko nuko nemera ko kugira kino gihugu gishobore kuroranirwa nuko abantu mu madini atandukanye bigisha ijambo rihindura imitima. Kubera iki
uko imyaka iheze muri kino gihugu kuva mu myaka 60 tugeze mu gihe cyo kwikukira gushika mu myaka yaheza twabonye abarundi tugenda twisubiriza mu nzankane mu ntambara mu bwicanyi mu bintu bitameze neza bigatuma bamwe bahunga abandi bapfanga bamererwa nabi tuba mu kigihe tugomba gushika mu gihe aho abarundi bafise imitima misha imitima yubaha Imana imitima y'urukundo no gushigikirana kugira ngo bashobore gutegura kazoza keza ka kino gihugu. Kubw'ivyo rero nico gituma twama dushimikira kuri ivyo kugira ngo vy'ukuri haboneke abarundi bafatanye mu nda batakinubana batakirabana ribi nkuko vyabaye muri kahise ariko bashira hamwe umutima umwe bakubaka bagategura kazoza keza ka. Ikindi cyatumye mitamo kwitoza nuko nasanze hari abarundi kazi benshi batari mu migambo batafise n'umwanya wo kuja mu migambo. Nababwiye imigambo si mibi iradufasha gutunganya ubuzima bw'igihugu kandi ico gituma yemewe muri demokrasi ariko igituma ibwirizwa shingiro ryemerera n'abatari mu migambwe gushobora kwinjira mu bijanye n'ivy'intwara y'igihugu nuko iyo hageze ku bijanye gutunganya intwara y'igihugu ata murundi n'umwe akumigwa. Ibwirizwa shingiro ingingo yayo ya 13 ivuga yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi banganya agateka kandi bafise uburenganzira bumwe kuvyo bakwiye kuronka. Abo n'abarundi bose yaba umurundi agendana ubumuga yaba umurundi kumbure atize amashure menshi yaba umurundi akora akazi k'uburimyi ukora akazi k'ubutaxi vero ukora akazi ko kugenda kuza kubaza ukora akazi ego niko kumuntu akora mu biro canke uwari we wese afise ubwene gihugu bw'umurundi afise karangamuntu k'umurundi imbere y'amategeko imbere y'ubutunzi Imana yahaye kino gihugu. Ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 17 iravuga ko twese tunganya uburenganzira. Nico gituma rero niyo hageze ibijanye n'ivy'intwara y'igihugu bitategereza kuzezwa mu migambwe gusa n'abatari mu migambwe n'uburenganzira bwabo. Hari abantu baje barambaza ngo mbega usanzwe urumenyesha Mana ukabugiye mu byo kwitoza mbega ivy'umenyesha Mana vyakurambiye cyane vyakunaniye oya ukubera ko iyo hageze ivy'intwara y'igihugu niyo umuntu yari umumenyesha makuru murazi hari abantu baramenyesha makuru bararongora igihugu kandi bagomba bafise izo ngabire zo gushobora kuba aramenyesha makuru. Yari abantu bari basanzwe bari mu byo kumbure ivyo kurura imitsi ariko bagashobora gushika ahantu bakagira icyo bamara igihugu. Abantu bakora ibikorwa bitandukanye bari mu gisirikare bari mu gipolisi bose hageze mu vy'uburongozi bw'igihugu bafise uburenganzira n'abakozi y'Imana ntibakumiriwe uko barako ntibasaba yuko baheba ivyo bemera n'ivyo bizera. Ibwirizwa shingiro ntirikumira umuntu n'umwe kiretse gusa uwo yakoze amabi adahabwa uburenganzira bwo gushobora kubandanya yidegenza. Hanyuma kandi n'ijambo ry'Imana jenemera Bibiliya ngitabo cerana nta na hamwe nasomye bimbwira ngo umuntu agiye kuvuga ibijyanye n'ingene abantu botwagwa neza ubuzima bwabo butunganywa kwakoze icaha cyangwa ko atavyemerewe. Ibyo byose rero vyerekana yuko dukwije ibisabwa. Nico gituma twatwaye muri seni impapuro zerekana yuko twifuza kwitoza kumushinga amateka yigenga. Bararaba ibisabwa baratubwira bati mwafise uburenganzira bwo gushobora kwitoza. Ubu rero turi ngaha kugira ngo tubabwire ibintu bikuru twifuza gushira imbere ni mwatwizera mukadutora mukabwira abantu 15 mwasize muhira bakazodutora. Mbega tuzoba dushaka gushimikira ku biki? Ubwa mbere nuko itandukanizo ryo gutora abanyamigambwe no gutora bigenga nuko uwigenga utora umuntu uzi izina ryiwe uramubonye ushobora kuronka nimero yuko amushikira. Ariko kenshi mu migambwe hari igihe batubwira bati mutora umugambwe gusuka duhitiramwo uzoduserukira. Ashobora kuba ari umuntu mwiza ugitangaza narumvise ngaha amwanya murongo abantu baserukira bavuye mu migambwe beza bigitangaza ariko rero n'ahandi ushobora gusanga ahandi uwo bashizeho kumbure utanamuzi atanayiyuzi atacuzi yaramara igihugu ariko gusa ugasanga kubera ko amaze gutora umugambwe nta kundi bamugushiriyeho. Ariko uwigenga urabanza ukamusuzuma ukamenya intahe yiwe
abayeho gute, mbega by'ukuri n'umuntu azogira icyo atumariye, afite icyitegererezo cyiza mu dupapuro babahaye bashyize mu idondoro wanje. Si umuntu azwi nk'umuntu w'umusuma cyangwa umuntu umubeshi, ndi umuntu afise umuryango, ndubatse, mfise abana bane, mfise umukenyezi ashigikiye muri bino bikorwa, ndi umukozi w'Imana, ndarongoye ibikorwa by'ishengero, ndigisha gushikaho n'igihe umukuru w'igihugu yateguye inyigisho ku ndongozi z'igihugu nk'ejo bundi kuri ETS, yahaye kwigisha bamwe mu ndongozi kugira ngo ndabigishe ibijyanye by'uburongozi kandi n'iby'ijambo ry'Imana. Ndi umuntu ngenda hirya no hino ku isi bantuma ko kwigisha ibijyanye iby'uburongozi. Rero si n'umuntu utomenya ko n'umuntu mubi cyangwa mwiza, ubirondeye naho uja kuri internet ugasesangura izina ryanje urabibona. Ariko kandi muri kajya gapapuro hari mwidondoro wanje. Icyo rero cyo gituma uvuga uti ngira ntore uwonzi wowe umvaga icyo yamaze kumva azogira icyo amariye n'igihugu cyangwa intara yacu. Ikindi gihambaye cyane mu gutora uwigenga nuko iyo agiye mu guserukira ntaraba ibyo abantu gusa muri rusange bavuze ngo twe duhengamiye ha canke hari. Kuri wigenga murazi yuko muri kino gihe muri politike cyane cyane mu bya demokrasi abantu bashiraho imigwi ibiri gusa. Hamunyumvirize neza, tumaze kumva iminsi yose hari imigwi ibiri gusa, ngo abari mu mugambwe uri mu butegetsi ngo n'abari mu mugambwe ngo udahuje ivyiyumviro bati ku butegetsi cyangwa abagwanya ivyiyumviro bari ku butegetsi. Ababizi mu gifaransa bango iyi ni mouvance, iyi ni opposition. Abigenga ntituri muri opposition kandi abigenga ntituri muri mouvance. Twe turabahuza, turabantu bo hagati baza kuvuga ijambo ryo kuvuga ngo reka twiyumvire kazoza, kadutegure kazoza keza ka kino gihugu. Ntituje kurwanya abari mu butegetsi, ntituje kuza kandi ngo tuze gusa kufatana n'abari mu butegetsi ikimenyetso gusa yuko tugomba gushigikira ivyiyumviro, ariko tuza kuvuga ngo hariho abandi bantu batari kubw'impamvu zitandukanye batari muri iyo migwi ibiri, nabo nyene baje guterera mu buzima bw'igihugu kugira ngo twubake ineza y'igihugu. Iyo bariko bavuga imbona kazoza y'igihugu si y'umugambwe, si y'umugwi kanaka, ni igihugu cyose. Rero twese dukwiye kugira ingene duterereye tutarinze guca muri iyo migwi ibiri. Nicyo gituma ndavuga ngo namwe abigenga mwumve ko mushikamye, ntihagire umuntu abatera ubwoba, ntihagire umuntu ababwira ngo mwebwe nimudushikiye muce mwumva umengo nta burenganzira mufise. Ibwirizwa shingiro rirabaha uburenganzira. Abaravye amakuru igihe twari dictate havuzwe amajambo makuru ane. Ijambo rya mbere ryavuzwe na jewe serukiye abigenga. Ijambo rya kabiri ryavuzwe n'userukiye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ijambo rya gatatu ryavuzwe n'userukiye umugambwe uri ku butegetsi. Rya kane ryavuzwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Murumva yuko iyo migwi yose irafise uburenganzira. Namwe rero nimuhave mwumva umengo kubera kutaraca hariya nta burenganzira ufise. Igihugu kiravyemera kandi turashimira cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ko yabihaye agaciro mu buryo budasanzwe. Mbega igihe vyoshika kandi ndavyizeye yuko muzonkunda amajwi hanyuma nkatorwa nk'uwigenga abaserukira mu ntara ya Bujumbura. Mwebwe muri hano na mwebwe muri ko muranyumviriza biciye mu menyesha makuru, nibihe bintu shira imbere nk'ibintu bihambaye byo kwitwararika mu gihe hatorwa amategeko y'igihugu. Icambere namwe ndakivuga kuva kera nuko ubuzima nikatihabwa, amagara n'amazi aseseka ntibayobe. Kuva nkura numvise Burundi hama havuka ku mwaka imyaka myinshi aho abantu bapfa bazira ico batigize kuba, bapfa ico biswe nk'ubwoko. Murazi ko atanu ubwoko dusanganywe vy'ukuri ngaha muri bino bihugu vyacu. Abantu bagapfa bazira ivyo biyumvira. Turizivuza yuko kuvuno abana bacu bazokumva inkuru z'ivyanditswe mu bitabo muri kahise yuko abarundi bigeze kwicana ariko ntibizosubire kuza muri kazoza. Ivyo tukiye kubishira ku mutima. Rero je muko navyo bamwe maranira kuva kera nuko atamuntu azira ubusa, nuko atamuntu azira ivyiyumviro vyiwe, nuko umuntu atazira ikintu atazi iyo caje kiva. Birashoboka kandi Imana ishimwe turiko turabona turatera imbere muri iyo nzira muri kino gihe aho tubona amahoro n'umutekano
ariho tukagenda mwidegenje. Ivyo rero dukwiye kubiteramira twese, ntagire umuntu yitwaza icyo ari cyo cyose kugira ngo ahohotere ubuzima bw'undi cyangwa ubuzima bwa kiremwamuntu. Rero ivyo bivugwa mu buryo bwinshi, twora ibintu bituma abantu batakaza ubuzima kubera gusamara n'ube gito. Musi murigeze gufata taxi mvuye mu Kayanza, ndamanuka ngeze Bugarama, umushoferi agenda atwara nabi, aca iruhande y'imiduga, agenda arengana hamwe umutima ituvamwo. Turamubwira tuti twakurisha amafaranga, genda buhoro dushikana amahoro. Avuga ijambo rirambabaza, avuga ngo hagutera mu ikorosi ngo hotera mu bitaro. Ndaraba navuga n'uyu muntu iyo abantu bifise ubushobozi twashika ibujumbura acashikira mu gasho. Ubuzima bwacu abwihaye ko ubasha nkande ko twarisha amafaranga yacu, kubera ko ariko aratwara afise vola aca afata ku buryo ubuzima bw'abandi yoshobora kubugirira nabi. Umuntu yagaza agukanga. Ejo bundi numvise ahantu singaha hafi, ahantu hariya muri intara, aho umwe muri bariko barafasha kwiyamamaza muri iyo ntara, hariho abantu b'abahungu b'imisore bagiye kumuraba bamubwira ngo bamugirira nabi, bamuhoye kubera ko ariko aravuga ibijyanye n'ivy'iwanje. Ngira Imana mu twaramumenye, uyu munsi vyakurikiye ntavyo nobabwiye, ariko ndazi yuko yarishuje kubona yarashoboye guhangara abantu turiko turagira uguhiganwa kwiza atajambo ribiririmo. Umuntu yubwo uburenganzira nkana. Ibyo bintu rero nibaza ko arivyo bihe twabivuyemo. Abantu mukurikira amajambo avuga muri kino gihugu ntitukiri mu bintu nk'ivyo byo guhagarika imitima abantu no gutuma umuntu agenda yumva ko adafise umwidegenzo wo kuvuga ivyo yemera. Ikindi dushimikira ko cyane nuko abantu bakwiye kugira uburaro n'uburamuko. Bazi mu migambi myinshi ifatwa, hari ibintu byinshi twifuza ko bishiga imbere. Abantu benshi muri kino gihe mwebwe ko muri mu gisagara, ariko abantu bashika 89% kwijana abarundi baraca mu mitumba, baracari hariya hirya no hino, bari kure na kure mu matongo yaho. Biragoye kubashikiriza ibarabara, biragoye kubashikiriza amatara, biragoye kubashikiriza amashure, biragoye kubashikiriza ibitaro, kubera ko bagisanzaye hirya no hino ku misozi. Tuzogerageza gushimikira kwibutsa bagenzi bacu uri kumwe muri amashinga amateka n'inatogwa hamwe n'indongozi z'igihugu, guhimiriza abantu kuba mu bisagara. Mwebwe ngaho maratomboye, numva muvuga ngo turi muri village y'umunani, muri village y'icumi, bituma mworoherwa kumbure mukabana mu kibano. Ariko aho mu misozi usanga umuntu ari nyakamwe, ntashobore kuronka ingene ashika kwa muganga, kwishure, niyo abaye umugambi wo kumushikiriza amatara n'amazi ntibikunda kuko ari wenyene. Tuzobaguhimiriza ko abantu bagerageza kubana mu kibano kandi bagire uburaro bwiza bushobora gutuma umuntu ashobora kuryama akaruhuka, akavyugana inkomezi zo gukora kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu. Baraje kubera ko usanga ari abantu benshi batabona n'uburyo gushobora kwigurira akamatera baryamako, ugasanga umuntu aryama arushe, avyuka arushe, bamusaba kuza gukora ugasanga nta nkomezi afise zo gushobora gukora neza. Ibijyanye n'ingene abantu bakwiye kugwiza umwimbu kugira ngo turonke ibidukwiye dufungura, ariko kandi dushobore kunasagurira no mu bindi bihugu, turonke amafaranga y'agaciro adutuma tugura ivyo tudashobora kwiyimburira twebwe nyene. Uyu munsi turarima twese, abarundi bararima, mugabo numvise imengo hari ibice byinshi imisoro n'inkumi baja gusa mu vya politike n'ibindi, ariko ntibaje mu vyo kugwiza umwimbu. Ugasanga bitumye abantu bataronka umwimbu ukwiye, abantu bakicwa n'inzara kandi batogwishwe n'inzara. Turifuza kubona igihugu aho haba ibikorwa byose bishoboka kugira ngo abantu bafungure gatatu ku munsi. Umwana agenda kw'ishure mu gitondo ntagenda afise inzara mu nda. Ndibaza ko mwebwe ngaha bitabaho, ariko hari ibindi bice aho abana bagenda kw'ishure bataronse icyo bafungura mu gitondo. Turabizi yuko ngaho mw'ishure ntibaheza ngo bakurikire neza. Birasaba yuko hakorwa ibisabwa byose mu kuringanizwa kw'intwaro mu makomine mu bitandukanye kugira ngo habe guhimiriza abantu baronke imfungurwa zikwiye, bagira amagara meza, bishobora no kudaturinda gukoresha amafaranga yo kugura imiti kubera ko batareba magoyagi ariko bafise inkomezi. Ni gute tugwiza umwimbu? Aho hakurya muri Kongo barakeneye ifungurwa, kumbura bafise amafaranga y'agaciro,
twokwimura byinshi tukabashira kumurebo turonsa amafaranga y'agaciro natwe tugaheza tukaronka ibintu ariko turaronka. Murabizi ko umunsi dufite ikibazo cy'igitoro kivuye cyane cyane ko amafaranga y'agaciro atari ko aroroha kuronka kubw'impamvu zitandukanye. Abantu bakunda gushaka ngo nikosa rya nakaranaka, oya kenshi nikosa rya twese ko tutagize icyo dukora ngo tugwize umwimbu ukwiye maze dushobore kubona ubutunzi bushobora kuza igihugu cyacu cisununure turonke amafaranga dutuma turangura ibyo tudashobora kwimburira twebwe. Turifuza kandi yuko kubona yuko ibijyanye n'ivy'indero y'urwaruka bisubira kuja mu mashuri. Murazi hari abantu bavuga ivy'amashuri bakavuga gusa kwiga gusoma no kwandika, ariko indero birengeye ivyo. Kwigisha indero no kuzana abantu kugira imbona kazoza, kugira indoto za kazoza mu buzima bwabo. Je naraciye mu buzima bugoye, ndabaho usanga kumenga ibintu byahagaze mu buzima bwanje, ariko umunsi umwe ndatangura kwigira kwizera Imana irahindura ubuzima bwanje, ntangura gukora ibishoboka byose. Uyu munsi murabona konje hano kubaganiriza kugira ngo tuganire icyo namari igihugu, ariko hari igihe nabayeho ntagize fungura ntagira aho njyama. Imbona kazoza ariko urota kwifuza kubona igihugu cyiza niyo yanshikanye hano. Ukwirinda ingeso mbi, ukwirinda ibintu byari gutuma ashobora gupfa hataragera, ivyari gutuma ashobora kuba umuntu kumbure yisanga mu bohero kuko ataco ayakoze ibintu bibi. Iyo byose byasaba ko navyirinda kubera indero, kubera guhabwa indero. Rero ishure rikwiye kuba ikibanza aho abana baregwa barota Uburundi bwiza, bafite igicapo ca kazoza, batahura uruhara bakwiye kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu kandi bashobore kuroranirwa.